Ishirahamwe Bimenye Burundi Communication Center ryuguruye kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 12 Kigarama umwaka wa 2021 ibiro vyaryo mu ntara ya Bujumbura muri komine Isare. Uwutwara iryo shirahamwe ku rwego rw'igihugu akaba nari nawe ariserukira imbere y'amategeko Tade Nzigamasabo aratubwira ivyo bagiye kurangurira abanyabujumbura. Uko bisanzwe biba hariya mu gisagara ca Bujumbura, twifuza ko abanyagihugu bo ngaha mw'Isare eka mbere n'abahegereye bose aho buca twugururira ibisata vyo kwiga ubuhinga, twizere ko bose bazosidukana n'iyonka kwiga ivyo bisata kandi bazobona yuko bibagirira akamaro. Nico gituma ishirahamwe ryitwa Bimenye, ivyo vyose umuntu vyomugirira akamaro arafise uburenganzira bwo kubimenya. Mukorera nko mu ntara zingahe? Yarakoze kuri ico kibazo nkuko nabwiye ko dukorera mu gihugu cose, dukorera mu ntara zose z'u Burundi. Intara zose zirafise amakomite ariko si zose ziraronka ibiro, kubera kuronka ibiro bisaba ubundi buryo, ariko dukorera muri zose. Mugabo gushika ubu intara zimaze kuronka ibiro, burya i Bujumbura iba intara igira gatatu. Duhereye mu gisagara ca Bujumbura hari ibiro bikuru mu gihugu cose. Intara yaronse ibiro n'intara ya Muyinga, ubu ikaba iriko irakora neza n'ivyigwa bikaba vyaratanguye kugwaruka ruvyifuza. Intara ya Bujumbura nayo iba intara igira gatatu ironse ibiro, izindi ziri kuri programme iyo mu mwaka uza, ariko ihangiro nuko intara zose zizoronka ibiro n'amashure yo kwigiramwo ivyo dusanzwe twigisha mu bandi bari Bujumbura. Abandanya atubwira abantu bakira hamwe n'imyuga imwe itangwa. Igigisho dutanga sizo ugwaruka gusa, ariko niko dushira imbere kubera ruvuga ko ruri mu bushomeri rwamaze amashure, ariko ugasanga bimwe bita experience rusabwa ntiruronse naho ruvyigira. Burya experience irigwa, twebwe rero twigishije umuntu tumusohora afise irya experience isabwa, kuko ivyo abazi biba bisa n'uwo maze imisi akora. Sugwaruka rero eka uwo wese n'uwahejeje amashuri, n'uwo wese agifise akenge canke ingufu zo gutonda akiga, twigisha ibintu vyinshi. Hari n'ivyo twigisha bidasaba kuba waramaze amashuri kugira uvyige, nko kwiga gukina filime. N'ubu benshi birirwa barazikina batabizi, nuko bataba bariko barabihemberwa, atanu bariko bafata amasanamu. Harya ubonye n'imbarwa zibiri ziriko ziragwana kw'ibarabara, abantu bararorera iryo bari filime, muga kubera ataho wavyize ngo bigire certifica ntaho bimuhembera. Twifuza rero yuko ugwaruka rwiga ibintu vyinshi bishoboka, bishobora no kurutunga, kuko mu bindi bihugu ivyo biratunze abantu benshi. Mu ntwaro barakenguruka umuzo w'iryo shirahamwe na nyaburya ugwaruka rwari rubishashaye. Ibirori bikaba vyararyohejwe n'ugwaruka rukina amareresi, rukaba rwadukiniye ireresi rijanye no kwirinda Covid. Abari ngaho baciye basangira n'akavuna musase.